Amahoro y'Imana bane namwe bakunze imisamirizi y'imbonesha kure buntu dusubira kandi kubahereza ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri no munsi cenda kibashikiriza ni Irambo na Chris Golden niteka gusubira kandi kubana namwe mu kiganiro kandi cyo kuri no munsi turaza gusubira kandi kuraba mbega akamaro ni gute umuntu yogira ivyizigiro nubwo yoca mu bihe bigoye kuko hariho akamaro ko kugira ivyizigiro nubwo twoca mu bihe bigoye mu kiganiro cyacu cyo guheruka twaraganiriye turi kumwe no mu bukozi w'Imana ukuru Landry wo ku rusengero Vivante de Jésus Christ mu Rohero mu gisagara ca Bujumbura yaratuyagiye uburyo yatakaje ivyizigiro inyuma yo kubura abavyeyi akiri muto afise imyaka 8 vyatumye novuga yuko aja mu nzira zitameze neza zakaboregwe kunyinzoga akarenza urugero mu kuja mu bijanye n'imiziki ibintu vy'ibirori bitandukanye mu kuja mu bijanye no kwiba ibintu mwe nivyo mugabo mu nyuma zaho yarahindutse inyuma yo kugira ivyizigiro inyuma yo kwakira Kristo yarahindutse mbega vyagenze gute no kuri no musi kandi niwe mufise nk'umutumire umukozi w'Imana ukuru Landry aho aza kuba atuyagira mbega mu nyuma zaho vyahavuye bigenda gute inyuma yo gutakaza ivyizigiro mugabo amaze kugira ivyizigiro hoho vyace bimera gute reka dusure kandi tugwikaze umukozi w'Imana Landry. Ndabashimiye kandi ko mungiye kuntera iteka nkaza gushinga inta Imana yanje ego nivyizangiriye ngene ntari narabuze ivyizigiro kongera kabinsubiza ego mu gice ca mbere ca kino kiganiro mwaratubwiye uko vyagenze mwaratakaje ivyizigiro haragera n'ahantu uvuga yuko mutangura gufata intumbero zitameze neza mugabo mu nyuma zaho vyahavuye bigenda gute Landry yahavuye agira ivyizigiro vy'ubuzima inyuma yo kubura abavyeyi inyuma yo kuja mu kaboregwe no mu zindi ngeso zitandukanye nk'umwana akiri muto mbega vyahavuye bigenda gute kugira ngo ubuzima bushobore kuba buhinduka? Yego nababwiye ko maze kuja mu kibenga naragiye mu bantu nuvuga atari beza bijya bibiribwa ngo abagenzi babi bona n'ingeso nziza irigara ryacu kumva rimeze rero twari dufise irigara twarabahungu gusa twarakunda ibintu byo kuprovoka intambara biya vya adolescence ariko kandi twari dufise ingeso mbi yo kwiba mwirigara ryacu ari umwana umwe yiba umutahe wa nyina wo kudandaza amaparfum n'amavuta y'abagore nuvuga ngo niwe yaza aratuzanira amaparfum yivye kwa nyina kugira ngo nitwaja mu birori tugende tumota neza twari dufise undi musore ubunya n'umugabo yubatse wewe amafaranga bamuhaye kuriha cour du soir yarayiba ntiyaja muri cour yarayiba agaca yazana mwirigara kugira ngo tuyasahirize turonkayo tumwe hama twaca tugira n'undi rero mukuru w'abakorezi wo kuri Petit Seminaire nababwiye ko kakageso kagiye karakura jewe sinasuye kuba umukorezi maze kuja mu kibenga ariko nabanye n'umukuru w'abakorezi kuri Petit Seminaire wewe rero azariba ibihumbi 8 buri wa Mungu ivyo bihumbi 8 rero aziba hehe muhira canke mu rusengero nyene mu rusengero Petit Seminaire niwe yaharura amahera batoje muri ajamashikano agaca kuramo ibihumbi 8 je nasenga imisazi 2 muri Pacis mu Kinindo aca ngenda ari yanye kuri Petit Seminaire kumurindira hasenga iya kabiri kugira ngo inyuma iyo misa ashobore kuja guharura amahera aze kuyazana ayazanye rero ibihumbi 8 twaca dufata twayagaburamo kubiri ibihumbi 4 twabishira mu madolari kugira ngo tubibikire bonane ibindi ibihumbi 4 tukabarera yo tuza kunywa ni bukumengo ico gihe ikiyeri twakigura amajana 8 urengo niyo cagugwa rero ayo mafaranga yose umva ko ari menshi iyo twagura 8 haba harimo nk'ibiyere 8 mugabo twafata 4 tukabishira amadolari tukazoyavunja hageze bonane kugira ngo turonke amahera yo kunywa hama rero twagiwegwa cyane yo musenyeri yagendeye Petit Seminaire kuko hoho ni twakora ibihumbi 8 twakora menshi bavuga tuti ubu abakristo batanze ni menshi rumva ubwo buzima rero twabana n'iryo rigara nta mahera kuno twabura kandi muhira byarabatangaza amahera y'inzoga yo tuyakura nanje hari igihe senge yashira mu botike aturaraba muri vacances mu botike udandaza nanje nazo ndakura y'agahumbi buri munsi nakura y'agahumbi
kongerereza babandi kama rero mwirigara nari ifise ukuntu je shwashwanutse nabatera morale cyane kandi naho nta mahera menshi nazana barumva ko inkuru zanje batoze homba mugabo rero nababariye ko namafise umwanya wo kwirimbura ndi jenyene ibi bintu bizongeza he ubuzima mbega bugizwe n'ibi nyene numva umengo ari inyota mfise ntasobanura y'ibibundi buzima ashaka umunsi umwe rero ndi kw'ishuri muri wa mwanya wanje wo kwirimbura hari kwa gatanu sinzovyibagira ndiko ndirimbura nicaye kudirisha ndaraba ubuzima nagiye ndabamwe bw'ubupfuvyi ndaraba ubuzima ndimwo aho wari ugeze mu mwaka wa kangahe nari mu windwi kandi nari ifise ukuntu kw'ishuri nashaka kwemeza abana bose ko ndi umwana w'umutunzi ni ukuvuga ngo za mpuzu nagura zo mw'ibaro carazira ko je nambara impuzu kabiri nikurikiranya impuzu imwe nama ngura shasha nerekane ko ndi mu buzima bwiza hama ikindi naco kw'ishuri nari umuderangeur mubi kuko nashaka nemego nibaza ko byari bifatanye na bwa bupfuvyi n'ubwo umengo shaka pakuna abavyeyi ntababaye hafi donc abantu bamba hafi ngaca rero nkora ibintu bitandukanye n'abandi banyeshuri kagenda natabuye ibifungo canke nabifunze nabi kugira ngo nyene nemeza abanyeshuri mvugwe ndibuka ko ico gihe rero twarigeze no kujana n'umugenzi mubi badufatira icyarimwe kuko wewe yatonze idarapo abandi bariraba we yari haye umugongo baca muharamvo badufatira hamwe icyarimwe ico gihe natanye amanota mu ndero 35 kwijana nk'umwana arezwe rero urumva ko natanga isura mbi muhira mugabe ibyo byose rero nabigira kugira ngo nemegwe nkundwe nuzuze ca kinogo c'umutima mfise hama rero ico gihe ndiko ndirimbura kw'ishuri muri temps libre naje mbona amoso zakoroka abandi bana bariko baraderanje je numye amoso yarakorotse hama umwana twari twicaranye ikanamuvuge ko wewe yarambereye icitegerezo ciza ico gihe yitwa Butoyi Emery uwo Butoyi Emery batwicaritse kuko bavuga ati mwese amazina agomba kumera co kimwe Bukuru Butoyi ni muje hamwe rero umwana yarakijijwe uwo Butoyi Emery twaricarana nkabona atandukanye n'abandi mugabo kuri rero kwihagarara ko sinamuvugisha ariko uwo munsi niwe wenyene mu banyeshuri twigana yabonye ukuntu nkoro ya Musozi aca arampagurutsa jana mu matwarete arambwira ati nibikiza gushikiye gukora ya Musozi menye rero umuderangeur menye rero umwana umenga agomba kwemeza abandi nibiki gushikiye ndambwira ni jaho bigeze ubuzima burandambiye numva afise ibibazo byinshi nabuze inyishu kandi abavyeyi banje nibo numva bonye inyishura nabo ntabagihari carambwira ngo reka ntacu nitwataha tubaza kuja ku kiyaga tuvugana tuja ku kiyaga ku bantu baba mu Kibenga baraza ahantu hitwa Sagavodo aca bariho rero tumanukana n'uwo mugenzi hama aranyumviriza nari nkeneye umuntu anyumviriza mu buzima ndamubwira nti je nakuze ndi umwana umwe narabuze abavyeyi nkiri muto abavyeyi ntitwabanye umwanya munini none ubu nyamba kwa senge nguwe neza ariko mfise ikinogo numva umengo ubuzima burandambiye numva umengo ubuzima ndimo sibwo abagenzi tujana ntibamara umunezero inzoga ntizimara umunezero ibirori tujamo ntibimara umunezero nkeneye ikintu coma amahoro umugenzi aje kunyumviza arambwira ati nanje narabuze papa nkiri muto papa bamurashe yari mudandaza baramurashe mbona hamasigaranye mama wenyine canumva no mwumviza cyane kuko dusangiye ubuzima ndambwira wowe none byakugendeye gutumaze kubona papa bamurasha amarasa yambwiye ngo baramurasha amarasa mutarukira akakiri muto baje kumwiba muhira ndambwira nti rero wowe byagenze gute none ngo uronkawe mahoro acambwira ati umuntu yitwa Yesu atoba rumaze kumva amakuru ya Yesu ati je Yesu naramukoreye kuva nkiri muto narumukorezi ateye burya wakoreye yari uw'idini ariko ngumana kubwire Yesu ashobora kukuba hafi Yesu udasiga mu rushengero Yesu mujana aho uri hose ati none Yesu bamwakira gute kuko nari ndabikeneye by'ukuri arambye ati mukumwakira ugira isezerano nkajya ajya bubakanye ukamwemera ko ugiye kumubera umukunzi nawe akubera umwami n'umukiza ati
bifashe aca arasubizamo aya majambo hama aje kuyasubizamo ambwira ati ubu rero Yesu yinjiye mu buzima bwawe ivya kera birashize byose bicitse bishasha ati kandi n'ikimenyetso ngomba nkora agasaraba duhambe bya bibazo byawe byose ufise ukazobona bisubiye kukugaruka kuzoshobora ko Yesu atariwe nene namwe nico gipimo kizonyeka ko Yesu ari muzima aca arafatara agashinga avuga ati imitwaro yawe yose ndayishize hano turayihambye sinokubesha uwo mugenzi kuva uwo munsi hari ikintu numvise c'amahoro amahoro amwe adatangwa n'inzoga adatangwa n'akabare adatangwa na bwa busuma turimo n'abagenzi barimo numva n'amahoro ntashobora gusobanura niyo munsi wa mbere naryamye ntanuye inzoga muribuka ko n'ababare ko mu kuryama nabanza kunywa inzoga aca arambwira ati rero uwo Yesu ni Imana yera ntakunda kumubangikanya n'ibindi bintu icambere cagagura umugozi uguhuza n'abagenzi babi numva savye ikigoye abwa ati yego muri Bibiliya nta muntu numwe yakurikiye Yesu atahebye ibintu heba abo bagenzi babi kuko nibo batuma usubira mu buzima butaribwo ati nanje ndakwemeye ko nzokubera umugenzi cyo ndafata ryarigana ndaribwira tije kuva uno munsi numvise shaka guhinduka rero mumbabarire sinzi so kuzana nawe ntimuzo kuza kumwitana muhira muzaba mukoze hama umwe muri bo twaririgana ry'abantu bashika nka 10 umwe muri bo yaciye akizwa muri ico gihe nyene ca tugira rero ubugenzi bwa batatu umugenzi yitwa Patrick nawe nyene n'umuntu akijijwe umukozi w'Imana kandi nawe yambereye pare kuri mariage yanje rero twaje tugira inyabutatu y'abagenzi tuguma tujana uwo mugenzi rero yatwakishije Yesu aca tujana mu mafraternité kugira ngo hagati mu ndwi turonka aho dusengera hama yatanguye tujana amafrate mugafise intego yo kudujana kuri Bomberge je naje n'ubumengo umuntu yonkura muri Eglise Catholique muvyo babigoye kugira ngo mbere muri Eglise Catholique ubwo rukundo nabonye muri frate ku bantu bazigendemo barazi nyene hari urukundo baratwitaho baramenya anniversaire yabo nyene meze naje nari nkeneye umuntu anyitaho iyo frate rero imaze kwikuriramwo cafata umwanzuro kuja gusengera kuri Bomberge rero no jewe naciye nkomerezwa mu gakiza barandera muri 2007 candabatirizwa mu mazi menshi hama ntangura rero gushingira intahe ivy'Imana yankoreye je nakijije shoka nshingira intahe Yesu kuva ico gihe rero niho ubuzima bwanje bwatanguye guhinduka abagenzi babinda baheba wa mugenzi rero acamba hafi umwe yatuma nimenya Yesu atangura kuzarangendera nkurikirana akambwira heba inzoga akambwira ibintu bimwe bimwe nza ndaheba kandi nkamwumvira ariko mu nyuma kuri Bomberge ndahareregwa ndabatirizwayo 2007 hama candagira rero umuhamagaro wo gukorera Imana maze rero kurira muri Bomberge harageze igihe rero mvuga ubutumwa bakantumira ku mashuri ntangura kuvuga ubutumwa ndibona ko ingabire ntari nsanzwe nibonako yo kwigisha ijambo ry'Imana ico gihe rero cafatwa n'impemu yo gukunda abavuga butumwa nakunda kumviza ikiganiro cigihe c'impemburo ca Pasteur Edmond Kivuye kubera ntarinzi imirongo myinshi ya Bibiliya nasubiramo ivyo yigishije ku radio numvise kavyigisha muri frate ndashima rero ico gihe ko nagiye ndabona ukugira neza kw'Imana Imana ishizirangira neza irampa igikundiro abantu benshi nabwira ubutumwa barakizwa hama na wa mugenzi wanje ca turakunda gukorera Imana turi kumwe muhira baratangura babona impinduka barabona ko inzoga nazihevye gato tutarashika muhira tukiri muri babagenzi burya iyo umuntu ahinduye ubuzima agaheba ibi akaja mu bindi afata intumbero nziza haragiye bishika ikibano canke abagenzi ntibavyakire neza mbega ntihabaye kukwinuba canke kugushiramo kukwereka yuko ahubwo iyo nzira uri kurafata siyo kugira barondera ukungene bagukura muri iyo nzira nziza wari kurafata mbega muri uwo mwanya vyagenze gute abagenzi bandi bavyakire gute ikibano bavyakire gute abagenzi
byaratwankanishije bavuze ati mwe bagukorofye kuko nibo barankunda ukuntu natera inkuru bambwira ati bagukorofye uwo muntu yakuroze ninde hama muhira naho nyene mu ntango bo muhira bashakanige cyane ivyo bintu byo gukizwa rero nabyo byatumye niha Imana cyane ibyo ntari umwanya wo kwiga muhira rero twapfa nuko babona umengo kuva kwa mbere gushika kwa Mungu bari mu bicaniro bari mu masengesho ari naho mugomba mpanura abantu bakijijwe ugikizwa ubufise umuriro mwinshi mugani vyiza ko ugira akariro gake na free jewe rero nakijije na excedo zero nta munsi numwe narifise wo kwiga naja mu bikorane naja mu masengesho nkaja buri ndwi yose nta munsi wanje narifise wo kuba muhira ico rero abavyeyi cara bababaza bakavuga ati none umuntu akijijwe aca aheba amashuri ivyo nivyo vyanteranije n'umuryango muga mu nyuma baratevye barabikunda babona ukuntu nahindutse gushika n'ubunya baranshigikira Mbe kubijanye no kubifatanya n'ishure wahavuye uratahura ko n'ishure bitegerezwa kujana ishuri nagiye kubitahura mu nyuma nagiye kubitahura mu nyuma kuko ari imyaka myinshi nagenda yobegwa kandi nkijijwe kuko nibwira nti iyi Mana nirwa ndavuga nkorera izo kuyaranja no nk'amanota meza muga nkibagira yuko kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye je n'uvumengo gukorera Imana nayo izo kwitwararika mu mashuri yanje mugabo nkaza ndayobegwa mu nyuma rero niho nagiye ndumva ubutumwa bumbwira yuko turi abana b'Imana dukwiye kubishitegerezo ciza mu kuba imitwe mu mashuri apana imirizo mu kuba abambere apana abanyuma ntahura rero iyo ekilibre yo gukizwa no kuba mu buzima bwa misi yose icitegerezo ciza kuri bombeje ndashima inyigisho baduha z'urufatiro baratubwira ati nta mwana w'Imana akwiye kuyoberwa none uyobe wumva uzoba uhesheje Imana iteka gute niho rero natangura kumva yuko no kwiga kabifatanya no gusenga rero Imana ishira bimfashamwo amashuri nubwo nari nayahagaritse byangoye muri kaminuza narabandanije kandi ndaronka na licence muri sciences de la communication faculté de sciences de la communication ndarangiza ndaronka urupapuro rwa licence narose nk'evyeri abo twatanguranye bari baramaze guheza muganda shima ko nahejeje rero ico gihe cyose nagenda abona Imana ingirira neza muhira ndabicitegerezo ciza mahoro aragaruka mu mutima kwa kumva ko ndi jenyene birarangira kubera nasoma muri Bibiliya nkumva ko Imana ari se w'imfuvyi sinari nk'iciharura mu mfuvyi hama biranankundanisha n'umuryango wa Senge barambaye hafi baransomesha ishuri banyihanganira kenshi kandi ico gihe vraiment ndashima ko naho nabagora barantahura rero adolescence yanje ndashima ko Imana yaciye byashaka nari ifise byo gukora ibibi Imana yakirishira mu Mana cyasigaye nkora ibyiza ubu kuri no mwanya abariko barakurikirana ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro kumbure hashobora kuba hari muri bamwe batakaje ivyizigiro kumbure bivuye ko kungere nabo nyene babuze abavyeyi bakiri bato canke bakuze mbega kuri no mwanya ni igiki wobahanura ni igiki wobabwira kugira ngo basubize ivyizigiro babone yuko uko bimeze kose ubuzima butegerezwa kubandanya ubuzima bw'ivyizigiro burafise aho bushobora kuba bushikana umuntu uko turabona kuri no mwanya umukozi w'Imana gukuru Landry nubwo yigeze kuba buraba abavyeyi akiri muto mugabo kuri no mwanya ameze neza n'umugabo afise urugo rwiwe kandi vyifashe neza ijambo nagomba babwire abantu bari mu bwo buzima ni ijambo Dawidi yavuze cyamba narihebuye iyo ntaca kubona ukugirirwa neza ndi muri ino si y'abazima ngo mambwire impfuvyi ziko zirankurikira canke abapfakazi yuko Imana ntibesha yaravuze ko ari se w'imfuvyi je narabibonye muri iyo myaka yose sinabuze ico nambara kandi sinigeze mbura ico mfungura Imana yarandinze ubuzima bwo kuja mwibarabara ngo segereretse impa umuryango nkunda ndawukuriramo kandi iranampa na bya vyizigiro byo kuzobaho imyangira uguruka maze gukizwa naranose umufasha ndaronka n'akazi ubu nanje duhuye mwibarabara ubwo buzima ntubupfu bumbonyeko kwera Imana agira mba hafi mba
imbera papa yego ngomba rero mbwira umuntu ariko arankukira yuko icambere yego nabonye campaye amahoro yego ni kwakira Yesu imfuvyi itagira Yesu nukuri kuba imfuvyi jago sindabifata kubura abavyeyi kuba imfuvyi ni kutagira Imana yego umuntu wese atagira Imana ni imfuvyi burya yego Imana niyo yashoboye kumara inyota inzoga zitashoboye kumara Imana niyo yashoboye kumba hafi kuruta uko abagenzi bamba hafi abagenzi twaramarana umwanya mugabo umwanya umwe bagataha nanje nkisegarana ndumwe ariko Imana muri uwo mwanya basiga ndumwe niwo mwanya rero yacimba hafi notumira imfuvyi yose canke umupfakazi akora nkurikira kwakira Yesu nivyo vya mbere vyampaye amahoro ica kabiri imfuvyi irakunda kwikumira jewe kwikumira kwanje kwatuma nigira ivyumviro vyo kwiyahura notumira imfuvyi iyo ari yo yose kurankurikira kurondera umuryango w'abana b'Imana ikuriramo kizirizo kw'imfuvyi gumiri mu cumba yugaranye kwiyugarana kw'imfuvyi bituma igira ivyumviro bitari byo ariko iyo ubanye mu bandi bantu mugasenga ukagira abagenzi beza bazima birakwibagiza ibintu waciyemo ivyo bintu bibiri by'ukuri nivyo notekerera imfuvyi zinkurikirana kwakira Yesu no kurondera umuryango w'abana b'Imana ukuriramo nivyo vyanyubatse bingira uwundi w'umunsi mbega kugira ngo ikibano gishobore gufasha kumbure umwana ashobora kuba ari ashikiwe ibibazo mwene ivyo mbega mu kibano hoho uravye uburyo wikumira warabona yuko ndifuza abantu nyene banyiyegereza abantu bamba hafi mu kibano bobo ni giki bo bahanura ni giki bo babwira kuko n'ikibano naco nyene burya kirafise uruhara mu bijanye no gufasha umwana kugira ngo afate intumbero nziza bamwereke ingene ategerezwa gufata intumbero nziza y'ubuzima nubwo yashikiwe n'ivyo bibazo ikibano ico no gihanura iyo babonye umwana w'imfuvyi bagerageza bamuha urukundo bamwegera imfuvyi ikintu kibabaza ca mbere ni kurondera ubufasha ku bantu abantu mugabo ntibagira ico babifashije jewe muri ico gihe ndibuka abo bavyeyi igihe twagabura ibintu bo mu muryango wa mama bari barambariye ko bazomba hafi mugabo igitangaje nuko ntanguye kubarondera ngo bamfashe barampaye umugongo mu bintu bibabaza imfuvyi irababazwa nuko kuntu irondera ubufasha ku bantu abantu mugabo bakigira sindabibazo bisa na wa mugani w'umusamariya w'imbabazi urabona kurya muntu yari yahuye n'ikibazo agwa mu maboko y'abambuzi baramukubita ngo akwa gupfa uwa mbere yahaciye yararenganye n'uwa kabiri aramuraba arabona ko akeneye ubufasha mugabo ararenganye ariko uwa gatatu wowe yarahagaze aravuga ati ngo ndagufasha imfuvyi rero akeneye umuntu nk'uyu ahagarara akayitega amatwi akayitwararika akayifasha nk'aho musamariya w'imbabazi rero no saba abantu mu kibano kwitwararika imfuvyi Bibiliya iravuga neza ko iyo witwararitse imfuvyi ukayifasha ngo ubusa naho uguranye Imana ngo ufashije umwora abaguranye Imana kandi imfuvyi Imana yazikunda Yesu yavuze ngo ku munsi w'erezo mudovuga ngo twagufashije ryari ati bimwe mwakora umwe muri abo bato nije mwabikoreye byumvikana ko iyo ufashije imfuvyi ufashije Yesu nawe ntagideni igihe gikwiye azoguha impera rero abantu ntibotererana imfuvyi zifite ibibazo zikeneye kwitabwaho zikeneye umuntu aziba hafi zikeneye umuntu azumviriza apana umuntu aziba umugongo imfuvyi idodoye ku muryango iwawe ati ndakeneye ibi yifashe kuko ubwo buzima yisanzemo nta ruhara yabigize kandi byayishikiye ni nkuko byoshikira abana bawe rero kuba rero yashikiwe muri ibyo bibazo irakeneye umuntu ayitahura yiba hafi je ndashimiye Imana ko uwo muntu yitwa Emery Butoyi yambaye hafi ndashimiye Imana ko nabo bantu bandeze bo umuryango wa papa nabo bambaye hafi iyo abo bantu batamba hafi bakanta ndije nyene kumbura ubu munsi mari mu bantu baseka mu ibarabara kumbura umunsi mari mu bantu biba basitura inzu mu ibarabara rero igituma imfuvyi inwa itabikanwa ibyayuramutwe iba yabuze ubufasha ibira ahantu yadodoye ku bantu benshi bakayihemukira ikabona umengo rero ahantu honyene ho guhungira isigaranye ni mu biyayuramutwe rero ikibano kirakwiye kuraba kikitwararika imfuvyi ari navyo je mfise mu mutima wanje ndafise umutwaro wo kuzofasha imfuvyi nkazigendera nkazigemurira duke yafise
kugira ngo nazo ndazihe urukundo. Ego nuko reka turangirize ngaha ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro. Reka tubashimire cyane rwose mukozi w'Imana. Ndabashimira jewe kuba mashoye kuntumira sabamero bugisha. Ego murakoze cyane. Reka bakunzi b'insamirizi imbonesha kuri buntu, bakunzi b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro, tubashimire cyane rwose mwebwe mwese mugiye gukurikirana kino kiganiro. Twako turayaga ku kamaro ko kugira ivyizigiro nubwo twoca mu bihe bigoye. Turumva yuko birashoboka, mugabo ahantu dukura ivyizigiro nta handi atari muri Yesu, nkuko umukozi w'Imana Landry Bukuru ajeje kuba abishikiriza. Nubwo twoca mu bibazo bitandukanye, nubwo twoca mu bigoye bitandukanye, umuntu ivyizigiro kugira ngo abironke nuko abikura muri Yesu Kristo. Nuko rero tubashimire cyane rwose, tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza naho ubutaha.